turabandanye rero tubabwire uko uno munsi niho turangije formation yari maze iminsi ikera muri paeje nabwiye ngaha turi mu kigo ca paeje hariko arabari izo formation bariko baraforma abajene bavuye mu ntara zitandukanye intara zose rero zo muri zikaba zari zaserukiwe uyu munsi nifuje kuganira n'umwe mu ba entrepreneur tubona ngaha mugabo twomusaba agatangura kwidondora. Nitwa Mbazumutima Innocent nkambuka mu ntara ya Kirundo komine Vumbi. Yego duhuriye muri formation yari yateguwe na paeje ifatanije na Jimbere mu mugambi nuku ni information ihabwa abantu bafite utuntu bakora mu byo bariko barabigisha byo gukora ama declaration gutanga amakori n'amataxi ku bijanye n'amasosiyete amakoperative canke abantu ku giti cabo. Uwo gusanzwe ukora uduki? Jewe sanje nkora mu guhingura ingaburo z'ibitungwa. Ingaburo z'ibitungwa ni ibintu watanguye kuva ryari? Nabitanguye mu mwaka wa 2022. Ukora ku giti cawe canke urafise abandi mukorana ni koperative ni societe canke ni association? Ni societe. Turi abantu batanu no kuvuga n'abahungu batatu n'abakobwa babiri. Ubu kugera ubu mukorera he dufate kwanza umwimbo mugeze kugana gute mukora bingana gute? No kuvuga ubu twaratanguye turaproduiza no kuvuga par semaine turashobora nko gutanga hagati y'ibiro majana n'amajana 5. Ugerageje kuraba abo mukorana ukabona ababitura ubona ibikorwa mukora abantu babyirukira bungana gute? Eske abo aho mukorera mu Kirundo murabasatisfiza ku buryo ubona n'abanyakanza boshobora gushaka hiyo canke mu bijanye no kwagura akarere mutegekanye iki? Ego cyane mu ntara ya Kirundo na cyane muri komine Vumbi abanyangihugu muri komine barafwitura tukabaha ibifungurwa ndetse turanagerageza n'abari mu yindi mihingo Ngozi Muyinga ndetse no mu ntara ya Rumonge twageza naho nyine tukabashira ibiryo rero turifuza yuko mu mbona yacu yuko hozogera nko mu mwaka wa 2024 twamaze kwagura akarere ku buryo mu ntara zose zadufise des antennes. Kugeza ubu neza na neza ibifungurwa by'ibitungwa muhingura nibihe? Ukuvuga duhingura ingaburo z'ibitungwa hariho inkoko ukuvuga tuvuze inkoko hari inkoko ziba zita inkoko nukuvuga nizo bita poulet pondaise n'inkoko z'inyama no kuvuga nizo poulet de chair hamwe n'imiswi hamwe tugaburira n'ingurube n'inkwavu n'inka. Ubu wungutse iki muri iyi formation tumaze ku minsi? Mbo gico nashoboye kunguka muri no formation no munsi batwigishe ku bintu bijanye na droit fiscalité en fait numbishiye kungene mu mugambi wanje zoza ndahora kenshi ntunganya kugira ngo umuntu nagenda ku declare muri OBR bizonyorohere zero des enregistrements nagize mu makonte no kuvuga mu makontabilité je nzoba nagize byanyungu ikintu kinini cyane no kuvuga nahora mbo mu ngiye kudekara muri OBR nkabura kugenda bigira ariko no munsi nabitahuye cyane. Ubu kugera umukoresha abakozi bagana gute? Kugeza ubu turafise abakozi batatu. Hama urabizi ko kenshi abajene babavuye ku ishure usanga rimwe na rimwe bashi twirindiriye ubuzi bwo mu biro ibindi bintu bimeze nko konya nakaje jambo we nakahe kamotera urundi gwaruka kugira ngo nibiburi buragisho babigiyeko. Akamotera urundi gwaruka no babwira nti nibareke kuvuga ati ngo tuvuye ku ishuri ngo nkumbure ngo tugenda kurondera ubuzi oya ahubwo birukire kuraba eske les jeunes d'aujourd'hui tugeze he bariko baragenda gute kugira ngo omwe birukankire ama projet surtout projet paeje des projets nuku kuko bose bariko baratanga des financement na cyane yuko no mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi una yuko ariko arashigikira hakuru ibikorwa bikora kugwa rugwaruka. Umuntu agerageje kumva ibyo mukora n'ibintu umuntu wari wese yokwirukira kora kokora n'ibintu bikorwa n'uwari wese dushaka uduhe adresse neza aho mukorera uko umuntu yobatora canke ari ufisi cyundi cyumviro mbere canke tuvuga intererano kubera iki atari n'ufisi cabigirako yobatora neza nabivuze yuko twewe dukorera muri commune Kirundo neza na neza muri dukorera muri mu ntara ya Kirundo neza na neza muri commune Vumbi ku mutumba wa Gasura. Bo ari ukeneye kumenya ibikorwa byinshi dukora twaruguje page ya Facebook kuvuga kuri societe Zoiting business ucubona ibikorwa akeshi na keshi umwe turakora. Indi madresse nk'imeza za telefone ama tume twa telefone natwo mashaka kuturondera kuri 62
39 15 56. tugushimire Murakoze cyane. kuko twe twababwiye ibikorwa tarimo birarangiye ibi munsi turarangije no kuturangije bisigaye kizere ko muguma mudukurikirana kandi mufata n'inkimuyiha abandi kubera ko hari gihe aho bari byo tudakora neza musaba ko twogusora ariko kandi ugahaye uwundi arashobora gushiraho commentaire akavuga ati kosora hano canke ari interana nashaka kuduha kayiduha mwiribwe neza rero mana y'Imana natwe murakoze merci